Igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020 wari umunsi udasanzwe ku banyatanzania ndetse na Afrika y'ubuseruko muri rusangi, inyuma yuko kino gihugu kimwe mu bihugu bituje cyane kuva cikukira cyari kiramutse kigira amatora agira gatandatu kino gihugu kuva cikukira. Ni amatora rero yabaye mu mutuzo ntangere nk'uko raporo zagiye zisohoka zaca hirya no hino. Akaba rero yari amatora yahuje cyane cyane abakandida bashika 15 bari bashaka kwitoreza ku bukuru bw'igihugu. Yari amatora atatu yahujwe: amatora y'abashinga amateka, amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abakuru b'ama district. Ni amatora rero twovuga yuko yagenze neza nkuko nakubwiye, ariko kandi inyuma yayo hagiye haba uruntu no musinzi tugiye guhagaruka ko ndagusaba utaragira subscribe kuri channel YouTube yacu ko bikorogira ngo amakuru tuguha aze arakuzira ku mwanya. Tanzania rero ni igihugu kidasanzwe kiri ku mugabo wa Afrika, kikaba kiri no mu buseruko bwa Afrika. Ni igihugu twavuga ko cyagiye kigira umutuzo ntangere tugerageje kuraba inyuma y'ibindi bihugu bisanzwe biri mu karere. Ni igihugu kinini ya kandi isanzwe gifise n'ubutunzi karemano kadasanzwe. Abaperezida bose batwaye kino gihugu bagiye bava mu mugambwe umwe, nawo akaba atari uwundi, ni umugambwe wa Chama cha Mapinduzi canke CCM. Kuri ubu rero igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020 uno mugambwe rero nawo akaba ari wongeye gutsinda amatora. Igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icumi ibinyamakuru vyinshi muri kino gihugu byazindutse bihamagarira ndetse binatangaza yuko abanyagihugu bagiye kwitorera indongozi zabo zibushitse. Muri yo hari imigambwe myinshi bagenda batoramwo. Mu migambwe yari ifise ijambo ridasanzwe harimwo umugambwe wa Chama cha Mapinduzi kuva mu mwaka wa 1964 umaze kuba utwara igihugu. Hakaba no mugambo yitwa Chadema, uno mwana wo n'umugambwe waje inyuma yuko imigambwe yemerewe gukora itandukanye n'umugambwe umwe kuva mu mwaka wa 1964 gushika mu mwaka wa 1990, inyuma yuko imigambwe myinshi yemerewe gukora. Uno mugambo rero akawaje kugira ijambo hamwe n'umugambo witwa ACT Wazalendo, ariko kandi tusiwagiye n'umugambwe witwa Chama cha Wananchi. Ni amatora inyuma yuko abaye umugambwe wa Chama cha Mapinduzi wari uhagarariwe mu matora none umugabo witwa Tundu Lissu yaje kuyamagana avuga yuko ari amatora yabayemwo uburiganya canke yabayemwo ubusuma bukabije, aho yagiye yemeza yuko afise ibimenyetso bigaragaza vyerekeye yuko hari amakopi yagiye atogwa ahana hari habwo, gasaba yuko ano matora nyabona asubirwamwo atacamira. Ibi ntivyagiye bishimisha aba na bariya. Akaba hari kugenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020, umunsi umwe gusa inyuma yuko amatora nyezina yari abaye muri kino gihugu. Ariko ibi ntivyabujije yuko Perezida John Pombe Magufuli atangazwa icese na NEC canke se National Electoral Commission ku rugero rudasanzwe, aho abantu bashika imiliyoni 12 n'abantu 576 n'amajana 252 bahuye neza na neza n'ibice 84 n'ibice 4% batoye uno mugambwe wa CCM. Babitoreye umuperezida asanzwe ari ku butegetsi, nawe akaba atari uwundi, akaba ari Perezida John Pombe Magufuli. Umugabo yatowe kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020, yagerageje gushitsa igihugu ku iterambere ridasanzwe, azamura avana igihugu mu bihugu bikenya aho gashira igihugu mu bihugu bifise ubutunzi bubayabaye.
John Pombe Magufuli rero aba atowe ku nshuro ya kabiri ariyo ya nyuma nk'uko constitution canke ibwirizo shingiro rya kino gihugu ribitangaza yuko umugabo cyangwa umuperezida wese agetezo gutwara ibiringo bibiri muri kino gihugu. Ibi rero byari bibaye kuko no mu gihugu cyane agafatwa nk'izinga rya Zanzibar, naho nyene umukuru wa kino barino zinga yaje kuva mu mugambwe wa CCM Zanzibar ndetse na Tanganyika, ari vyarihuje bivyura ico bitwa Tanzania, aho CCM ariho yavuye ukava muri tano. Ibiro ntivyaje gushimisha aba nabariye nase cyane abatavuga rumwe nuno mukuru w'igihugu cya Tanzania, abatavuga rumwe na CCM, aho mugambwe wa ACT Wazalendo ndetse n'abari mu mugambwe wa Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, bashizwe imbere na Freeman Mbowe, batangaze icese ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'icumi yuko nyabona ano matora babona yosubirwamo, ndetse n'akanama gashinzwe gutegura amatora KAZEK, Zanzibar Electoral Commission, ndetse na NEC, National Electoral Commission, gafutwa hanyuma gatogwa akandi kugira ngo babashe kuba batora babashe ko haba amatora ari mu muco. Ibi ntivyashimishije benshi, ariko kandi Freeman Mbowe yagiyeho ashimangira yuko ibi vyonyene bitikwije, ahubwo hamagarira abanyagihugu benshi kuja mu migomoko kuri uyu wa kabiri z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020. Ibi uno munsi akaba ariho rero vyari kuba. Freeman Mbowe yari yashikirije yuko ku igenekerezo rya kabiri mu nyonyo umwaka wa 2020 ariho hoba imyiyerekano y'amahoro, basaba yuko haba itunganywa rishasha. Ibi rero ntivyabaye bigishika kuko urongoye igipolisi mu gihugu cya Tanzania nawe akaba ari Lazaro Mambo sasa yabashe guhagarika uno mukuru wa chama cha demokrasia na maendeleo canke Chadema aja gufungwa, ariko aza gufungwa n'abandi, aho twavuga nka Godbless Lema yari yitoje mu nama ishinga amateka, tukavuga Isaiah Mwita yitoreza kuba chef wa meri wa Dar es Salaam, ariko kandi hafatwa na Boniface Jacobo, meya wa Dar es Salaam mu karere kitwa Jacob. Ibi rero ni ibintu bidashimishije, bitagerageje gushimisha aba n'abariya, arivyo vyatumye noneho yari kuba meya canke maire de la ville wa Dar es Salaam ni umugambwe wa Chadema wari gutogwa, ariko kandi ahaza gufatwa n'uwitwa Boniface Jacob. Abo bose rero bakaba bagirijwe yuko bakeneye gushira abanyagihugu mu migomoko no guteza akaduruvayo mu gihugu. Ibi rero bigashobora kuba bimwe mu bintu bibabaje. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kuba zamagana rino fatwa, bagasaba yuko bano bantu nyabona bari kuko hanyuma bagashira ibintu mu muco. Urongoye Ambassadeur wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald John White akaba ari umwe mu bashikirije nyabona yuko niyaha aba harabaye utunenge bakwiye gushyira ibintu mu murongo, hanyuma aba opoza bakabasha kurekugwa, hanyuma amatora n'ivyo ngombwa iko asubirwamo agasubirwamo. Ese bigiye guherera hehe? Iki ni kibazo wowe nawe nanje dushobora kwibaza. Rero kandi tubasaba yuko mugira subscribe kuri channel ya YouTube ibiganiro tugenda tubaha, mukaba muzogenda murabironka. Gusa kimwe John Pombe Magufuli ariwe kuri ubu arongoye ndetse agiye kurahirira kurongora igihugu cya Tanzania, nkuko nakubwiye yatewe ku majwi 88.4
kwijana intsinzi itagabanije muri kino gihugu, aho umuopozateri Ndorisuwe bivuga yuko yatowe ku majwi 12 kwijana gusa, naho ayandi akaba yarasoronganijwe n'abo bandi. Ese bigiye guherera hehe? Baza mubaze. Gusa John Pombe Magufuli kuri ubu abaperezida batandukanye bo hirya no hino mu bihugu bagerageje kuba batangaza canke bashigikira banamufelicita kuba yaratowe kuba iyindi ndongozi igiye kuba itwara aba Tanzania imyaka 5. Ese amatora azosubirwamo canke ntazosubirwamo? Ibi nivyo tutegerezwa kuba turindiye tukazoraba iyo biherera. Gusa reka tube dushimira abanyatanzania, namwe dushimira namwe mubandanya mutuba hafi mukurikirana ibiganiro byacu. Vuba tugiye kubaha kahise canke biography ikwiye ya uno president John Pombe Magufuli, perezida w'igihugu ca Tanzania, mu mwaga president afatwa nk'inararibonye cyane mu karere ka East Africa. Reka ndagusaba kugira subscribe kuri channel YouTube yacu, nimba utarabikora share, like, comment, navyo biba bikenewe. Utubwire we nawe uko uvyumva inyuma yuko havugwa ubusuma mu matora muri kino gihugu ca Tanzania. Mbega mubona yuko yosubirwamo cyane yosubirwamo? Thank you kuba twabanye neza nawe, nizeye ko banezerewe. Thank you so much.